Nzahora mu magorwa yose niwe mukunzi mwiza n'uw'igikundiro censhi yaka nk'inyenyeri niwa ruhuru umutima wanje gose. Yes, abakunzi ba Be Live Show ngira ngo sinirirwa ndabivuga ko amajambo menshi mu mushitsi wacu wa kabiri uno munsi nari nababwiye ngo yamaze kwishikira no bitwa GN Lucky Father Lucky Son. No muririmbyi akongera akaba umuhinyanyuzi w'umuziki, akongera akaba umwanditsi w'umuziki. Ivyo vyose biri mu muntu umwe gusa. GN ndagwaye karibu rero. Cyane gose mwahoze. Nizere komeze neza. Cyane gose namwe. Jemeze fresh unye nukira umushitsi muri BTV Burundi waramaze ko umusanga. No bivuga nguko bwa mbere ko cyangwa bwa kabiri cyangwa bwa gatatu. Waramabu ni nko muhira kwa GN unye nibisanzwe yaramaze ko mugenzi wacu. Mugabo twaguheruka kera. Haraheze igihe kitari gito kwesha. Haraheze igihe kitari gito ariko nubwo uje ndibaza urafise na gishasha uje tuzaniye. N'ibintu je bon turaza kubirabira hamwe. Nakuvuze uri umwanditsi w'umuziki, uri umuhinyanyuzi, ukongera ukaba no muririmbyi. GN nyuma y'umuziki arafise ibindi bintu akora. Bo nyuma y'umuziki yego, ari ibindi bintu nakora nyene bigiye bitandukanye. Muvuga vya ariko n'umuziki ni business. No muziki ni business. Ibindi nyene za business. Umaze imyaka ingahe uri mu muziki uhimbaza Imana? Kera sana izi myaka myinshi. Novuga bo ariko igihe natangura abantu batangura kumenya cyane natangura gusora ibikorwa byanje jeje nyene mu 2014. Watanguriye muri groupe? Ego avant yaho nari muri groupe ariko nitwari ariko hari muziki imwe yasohotse avant yaho. Nasegira muri Shaddai twafise groupe yitwa Gospel Life. Abantu bazi mi kilometre harimo umungu yarapiga Ifaransa nyarutsa twari muri groupe yitwa Gospel Life. Ego ndayibuka ko iyo song. Imyaka umaze uririmba kugira ino saha ngira ngo hariho urafise experience umaze kugira. Ngira ntiwicuza ko warahisemo kuburirimba gospel? Oya. Na musi numwe kubera boje ndimba gospel kubera munayikunze ya. Nibaza ko nyene harigiye ariko ndaraba udira disico gihanyuma. Umvijya novuga bw'Imana rimbye ati bijya bintu urashobora kubiririmba ariko abindirimbo yashanga ico gihe hama kuva ico gihe ariko sinashose ndirimba kwanza navuze ingoma juste donc era mu bateri muri église muri Shaddai muri Gerison des Âmes no mu yahandi hantu ndavuza nyine mu bya gospel hama rero nuco tumakivuga ko after ya haize imyaka 5 cyatangura no kuririmba cyangwa kuririmba rero gospel Imana abwiye ati we zijya style y'amastyle ya dance zijya nyeshaga ririmba dance ati we ati bijya bintu urabishoboye ntavyo nari bigiye ndirimba ati bijya bintu urabishoboye kuzobiririmba ubishiramwo ijambo ry'Imana izo style orkeje zijya ntazo twigeze je nakuriye muri église ntiwigeze uja kuririmba izindi zo niyo nakuriye urumva style nako numva nta naho zaye zijanye n'izindi ndirimba bituma baravuze yuko si ibintu nahisemo nuvuga ko Imana arambye ati we bijya urabishoboye nibyo uzokora. Niyo muntu nicuza. Oya sishaka kucuza ko Imana umaze kumara kucuza gute ukoze ibintu yagwamagariye gukora sishobora. Okay. Bon twizere bon imyaka rero yose ubimazemwo urafise ikintu wahakuye. Est-ce que no munsi muri gospel ubona agafaranga kariko karinjira? Bon muri gospel sinovuga ngo agafaranga ya muziki en general yo mu agafaranga si cyane yose twarabiza ariko akameme hariho evolution ariko twiho muri gospel bon sinzi biratwe ni muri side wanje izi style twe turirimba ngira naze ko batarasitahura cyane rero ntibarazigirira ikize cyo kuzishiramo inoti bien sûr ariko naho hari bamwe bitanga ariko buzi en terme ya kanoti na business wapi ariko numuhamagara inshuti mudashobora no kubireka sino muri kesho ya gutya
iyi ndirimbo duhejeje kuraba niyo video uherukirako ariko hariho n'ayandi ma audio yaje mu nyuma. Bon, vidéo officielle novuga yo izindi n'ama visualizer n'ama visualizer ya aha niyo uheruka gusohora kubonekerako. Yego. Inyuma haje ama audio uzosubira guduha izindi video ryari n'ama visual abara ama visualizer abara ama audio telke ama visualizer. Bon, video comme tel nibaza yuko zizoza ko indirimbo ni nyinshi cyane ko ubu deja ntezo zose ndasohora amafiki ndi muri saison yo gusohora indirimbo n'abantu ko indirimbo nyinshi amaze gusohora antwa ama DJ nyine zindi rero urumva zizohora ari amafiki nibaza ko muri izo hariho zimwe azora ama official video n'izindi azora ama visualizer ariko zose gusa nuko zizoshobora kuba zoca donc ku TV donc ziba zifise ama image. Hajya Jene kuva utangura umuziki kugera ino saha bo wavuze no muhamagaro kanoti ni karaboneka cyane ariko twamatukubona muri amwe mu ma concert bon mu biteramo byateguwe nka dimanche iheze wari muri concert ya Gigi Sound. Gigi Sound warigeze kubona izindi concert wageze gukorera hehe kuri eglise iri ngaha mu Nyakabiga Life Center. Kuri Life Center ni henshi okay nandi makosi hamwe atandukanye. Mbega uno munsi nukuvuga abategura bose bateguranye n'umuntu wa gospel akagenda uko nyene kwa gusa cyane no gufashanya cyane nibyo navuze nyene umva uko muri yaje bivuga mu bwenge abashaka gutanga muri ibintu by'Imana tenki nk'uko abantu babangira bamwe babirose babitahura nuko kuri question yo muri rimvyi ntibakunze kuba bafata ko ari ibintu biri ko ari ministeri itegerezwa gushigikirwa n'amafaranga komuteri. Rero nicyo tuma henshi nuvuga yuko ugiye ugiye gukorera Imana kubera henshi uciye ufata ugashiraho pri ati nuku bon naho bien sûr babirimo henshi vyohera atabantu horo ubona bagenda kurimba muri gospel kubera biracafashwe nka wakoreye Imana ariko bitavuze yuko muri gospel not ikenewe irakenewe cyane uya yurika ukenewe gute kandi muziki urihwa video ikarihwa ibintu byose bikarihwa wala naho nashaka kugera itegerezwa byate en fait ni juste ngo ko ari understanding sinzi shetani kunashaka kuba arabumvishije ko nyene ngiravye ko ari bitangaza sino barabizi yuko muri rivya gospel cyo kimwe no wasekira cyose durira muri ville usuma ibirato nta vyagusa biba bihari nta kintu nta video bihari yagusa nta kintu na kimwe kiba cyari cyagusa none rero muri imvyi ayashizemo hanyuma ntihaboneke kwa kuntu agaruka nico gituma bon benshi ntibanatangaye bahora babona abaremvyi benshi ba gospel babiheba kuririmba kare bakabiheba kare ni kubera araja mu zindi engagement akaja avuga ati ya mamiliyoni na urashiramo hajya ubanda yashashiramo gutikana umugore wakeneye gufungura abana ikirano donc ubuzima bwose rero nta benshi barabibona agira akaca heba bazumwe ngora kumbe niza kubera yabo uko nyine wavuze yaba harimo agasanse ka nine investisa quand même nabyo haza kuba ari tu benshi n'ubu babakiri ko barabikora ariko igituma ubona nyene movement zamazi umengo haguma hatanda kuza abashasha kubera iyo circuit ivyo vyashara ntibabiri donc kuba ukonsoma gusa ariko no dépense utinjiza. Okay, kuri wewe ku bwawe ni giki ubona gituma bon shaka kuvuga mu buryo ari uburyo bumwe abaririmbyi binjizamo abo buryo bumwe turabuzi swati baragutumira muri concert canke nawe ukayikorera ubwo n'uburyo bwa mbere ushobora kuyinjiza. Shaka duhagare kuri concert ni giki gituma bamwe mu baririmbyi ba gospel ngaha mu Burundi mutiyumvira gutegura concert zanyu ico cyo kiranaraba n'abandi baririmbyi sauf ko muri sekira aho biririrwa aho vyamaho tu barabatumira bo basomwe mugabo ku ruhande rwa gospel kubera iki kuri mwebwe ku ruhande rwanyu mutigira mutegura ama concert kenshi
bon nico nyene navuze kandi ama concert uzorabe ahantu hose ibintu biragabuye umva biragoye yuko umuririmbyi aririmba aja muri studio akimvye hama akaca yongera kandi akagenda agategura na concert ajya n'abaririmbyi bakiye bategura concert zabo ni team kandi abari big team concert si ikintu ushobora gutegura rero cufata rero kwa nitwe twavuze deja arashiramo ingufu nyinshi kuko ntaba yazi kuwi kugira sori ya muziki ayigire promotion cyayumvira zigira ngo uvunye n'aba yarushi kuca yumvira rero kuntu yoca aza kandi nazo shiremo ingufu nyinshi ategure concert nibaza yuko biragoye cyane je tumutazibona nawe uzibona uzorabe imisi yose abari igiti kinini cyane kiri inyuma izo team nazo ni nkeya navyo ni nkeya zazindi bashobora kuvuga ati umuririmbyi agiragire concert ku giti ciwe apana yatumuye ciwe amafaranga aza kuvamwo camufasha we niyo team nke cyo tumamba babonye kubera iki izo team naziba zihari or cyo muririmbyi ingene bimeze donc muri organisation y'ibintu